ndaguha inkuru mwana ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana uyiha abandi mwana. Ndagize mwaramutse namwiriwe. Nitwa Ntafatiro ntatakara tabitarara mu nzira. Jewe ndi umusongore nkaba umumana yishinze gukundisha abarundi nciye kukundisha abarundi. Narababwiye ingene ibintu vya TikTok vyatanguye gute mu ijambo rimwe. Vyatanguye ko je nahamagaye abarundi bafise amaradiyo nimbonesha kure nkababwira nti jewe ndafise ubujajuro bwinshi cyane nashaka gushikiriza abarundi, hanyuma ngutanga amafaranga nanje umwanya wo kubitegura no gutanga amafaranga byo bintwara uburyo bwinshi cyane. Hanyuma niko gutangura rero TikTok. Uno munsi rero barundi kazi njuti z'u Burundi kandi namwebwe mwumva ikirundi c'abarundi, uno munsi nje guheraheza TikTok y'ukwezi kw'icenda. Ukwezi kw'icenda n'ukwezi kwa Nyakanga kandi n'ukwezi novuga ngo kwaka mu kwezi k'umunani kugahera mu kwezi kw'icenda. Ivyo ndaza kubigaruko kanyuma. Ivyo nza kuvuga uno munsi ni ibintu biri mu bwoko butatu. Ubwamenda mbere ndavuga Nyakanga icarico, hanyuma turaronka ibijajuro, hanyuma ndaza kuvuga ituma mvuga ngo mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura. Mbere ico canyuma nico nza guherako. None we murundi uri kuranyumva, we murundi kazi uri kuranyumva, we munyamahanga wumva ikirundi c'abarundi uri kuranyumva, ni kubera iki mvuga ngo mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Ubwambe na mbere jewe Ntafatiro Patrice tarayida tuba ridome kandi matara, jewe nkora ibintu nkunda ikirundi, ico kirundi rero nico nkora. Ko ndiko ndagikora rero jewe mba ndiko ndajajura. Ko ndiko ndajajura jewe mba naryohewe muri jewe. Wewe ukaba unkunda ugasaka ko tujana twenga uryoherwe. Mugabo naho ni wabunyanka ukaba wankana n'ico kirundi uragomba reke gutwenga, uragomba ujye ibyo ugomba. Mugabo jewe ku ruhande rw'iwanje nzoba ndiko ndatwenga, nzoba ndiko ndaryoherwa. Hajya mubona ntangira gutya no kuvuga mba ngomba kuterekana yuko naryohewe, mugabo je nkora ibintu bindyohera. Nico gituma mvuga nti mushaka mutwenge canke mureke je muga ku ruhande rw'iwanje ndiko ndajajura, je nimererewe neza, je ndiko ndajajurira abarundi babishaka bazotwenga, abatabishaka nabo nyene bazobikenera. Urumva rero muri ico gihe rero ningakujya kwizuba ryakira ababi nabeza, imvura ikavomera imirima y'ababi nabeza. Nanje nuko nanje ndiko ndavuga ikirundi ciwanje, mba ndiko ndabwira uwo nkunda n'utankunda, ukunda ikirundi n'utagikunda. Mugabo mu myaka 10 20 30 40 50 mu myaka ijana muzobikenera kubera muzosanga ariho biri. Nuko rero ubu naje guheraheza TikTok yo mu kwezi kwa Nyakanga, n'ukwezi kw'icenda. Ubwo bujajuro bwose hamwe ni 31. Mugabo ubwo bujajuro ni burebure kubera haraho nakoresha iminota 2, iminota igomba gushikira 3. kubera iki? Hari umuntu araba rero burya bujajuro ndiko ndabukora akagira ngo Patrice burya ngo ntango ntazafisa akora. Burya bujajuro burantwara umwanya. Ndiyumvira ubwambe na mbere nivyo, ubwambe na mbere nivyo mfise, ibijajuro ndabifise ari 3 ndivyo nabifise. Mugabo kandi erega narundira ahantu nja nk'ahantu ndi urabona ingene hameze. Uwundi munsi mba ndahandi, uwundi munsi mba ndahandi. Ivyo bikerekana ko mba ndiko ndakora, bikerekana ko mba nshaka uronka ibintu byiza. Ubu rero ntarinze kubarambira, jewe tarayida tuba ridome kandi matara Ntafatiro Patrice umwana cyangwa umusongore, ndakwipfurije rero gutwenga bumviriza ubu bujajuro bwo mu kwezi kw'icenda. Ingo rero dukurikirane, ingo tujane hanyuma twenge uryoherwe. Yari Ntafatiro Patrice, tubandanye. Ndaguhaye mwiriwe, ni Ntafatiro Patrice. Ahandi ndi ku kibuga kimwe c'igisagara ca Orléans muri Ottawa, muri Ontario, muri Canada mbaye. Ahanye kura hazi ko murandahagirira ama TikTok atari make. Neza na neza ico ngomba kukwereka ubunyene, ngomba kukwereka ukwezi. Uno munsi turi itariki 3 z'ukwezi kw'icenda ariko kwa Nyakanga. Neza na neza rabye amasonga araba. Ahandi muri Canada mu kintu ciyitwa Hémisphère Nord, nukuvuga haruguru ha Equateur. Raba amasonga araba muri Tanzania. Uhavuga ngo Ntafatiro Patrice bwa buri ntukomeye. Igituma mvuga ko araba muri Tanzania ndasubije inyuma eheraba. Hariya ni mu burengero, hanyuma hariya naho ni mu buseruko.
mu buseruko urabona niyo izuba ryaserukiye, ubu naho iyo liko rirarengera ni hariya. Ko liko rirarengera hariya rero raba amasonga araba rero iyo izuba ryaserukiye. Mu Burundi naho izuba riserukira muri Tanzania, nico gituma ndiko ndabivuga. None rero aha muri Amerika ya ruguru bimwe nama ndababwira, muri Amerika ya ruguru ukwezi iyo gutangura amasonga araba hehe, amasonga baraba muri Tanzania. Ukwezi kugahera amasonga araba hehe, araba muri Zaire. Je narutse bavuga Zaire, nico gituma ndiko ndavuga Zaire. Mushaka mutwenga canke mureke, je ndiko ndajajura. Umurundi rero wese ngomba ndungikire kano kantu. Umurundi wese aza kubona iyi video ejo aho bukera azoca mfatira video y'ukwezi ingene kumeze, yongera avuga ati mushaka mutwenge canke mureke, je ndiko ndajajura, aca bindungikira kugira ngo bibe ari byo nzoca nshiramwo hama nereke abarundi. Murakaramba mwese murakagwira, muragahora ku ngoma, ndabira amasonga ari hehe, amasonga yerekeye muri Tanzania, kandi ukwezi kugomba guhere amasonga acaraba muri Kongo. Murakaramba mwese murakagwira, muragahora ku ngoma, ni ntafatiro. Murazi yuko mushaka mutwenge canke mureke mba ndiko ndigisha, mu kwigisha rero biba biri mu kindi kintu bita ubumenyi bundi. Murakaramba mwese murakagwiraho muri mwese, muragahora ku ngoma. Mugareka ndaguhezagira kwa kundi mawe ampezagira, mawe yampezagira ambwira ati urakarengana abansi barengutse, urakarenguka abansi barenganye, bishitse mu karengukira carimwe bo bazorengukire ukurengwa. Mushaka mutwenge canke mureke ndiko ndajajura. Neza na neza mwabavyeyi muhanura abana banyu, muzobe mubahanura mukababwira ibintu muzi neza ko ivyo bintu bavyumvise. Neza na neza umuvyeyi yonga hibujumbura mu Nyakabiga yariko arahanura umukobwa wiwe akamubuza ibintu byo gushurashura, yamubwiye ati wa mwana ntuzurenge irya gatandatu n'umunsi numwe. Niko yamubwira, yamubwiye ati wa mwana ntuzurenge irya gatandatu n'umunsi numwe. Hanyuma umunsi urizina uwo mwana aza afisinda, hanyuma nyine we aramubaza ati we wa mwana wagiye gutwara inda gute? Ati mama jewe ingene vyagenze, we wambujije ko turenga irya gatandatu. Ati twari kurya kane, niho yahejeje ararondera inzu wa mpungu dukundana. None rero mushaka mutwenga canke mureke, je ndiko ndajajura mwabavyeyi muriko murahanura abana, muzori mubabwira ibintu muzi nyene neza ko bavyumvise. Mushaka mutwenga canke mureke, je ndiko ndajajura. Ahandi ndi imbere ya Royal Bank, no kuvuga ibanki y'umwami wo muri Canada. Neza na neza rero hariho umugore yagiye muri kopeke, arasohoka, asohotse rero acahura n'uwundi muntu. Uwo wundi muntu aramubaza ati wa mugore, hari abantu bashinze umutekano ubona bari hafi? Atoya. Ati none uvuye hehe? Ati mvuye muri banke kurondera amafaranga. Ati ayo mafaranga rero uzanye yampe n'ingona n'ingoga amaraso ataraseseka. Mushaka mutwenge canke mureke, nariko ndajajura. Mushaka mutwenge canke mureke, je ndiko ndajajura. Umuntu yavuye ruguru aza kuza ahibujumbura, akaba ari umwana. Hanyuma umupfasoni hasanze amuha 200. Hanyuma mubwira ati inoti imwe uze kungurira amamega ya telefone, iyindi noti uze kungurira amavoka. Hama uwo mwana aragenda, ashitse ahabigura ararira umwosori uramurenga. Hama bamaza bati none wewe urizwa niki? Ati rumva inoti yampaye zavanganye, sinzi inoti igura amamega ni igura amavoka. Mushaka mutwenge canke mureke, nariko ndajajura. Mushaka mutwenge canke mureke, je ndiko ndajajura. Abakoroni b'abadagi aho baza mu Burundi bakaja mu gihugu kwa ina mujandi, baciye basaba ngo ibigori bazoza betera ku murongo nkuku, hanyuma ahasigaye naho batera ibiharage ngo baze batandukanya. Ina mujandi arabihweza ati mwabazungu muravuga yuko atabwenge mugira, kubera hariho ibintu ibiharage bikeneye, hariho n'ivy'ibigori bikeneye. No kera narindi twaratera ibiharage n'ibigori kandi bikaza. Ubu rero si kuvuga ngo muje ngo tubitandukanye, ko ariho bizoca biza cane. Mushaka mutwenge canke mureke, je nariko ndajajura. Muribuka ko ina mujandi yahinyuza abazungu, agahinyuza incabwenge, agahinyuza n'abami. Mushaka mutwenge canke mureke, nariko ndajajura.
mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Abazungu abakoroni b'abadagi basavye ngo batere ibigori, hama ibigori vyatewe kwa ina mujandi bica biraza birasara, bica bigira ibi bigira nibi. Hanyuma ina mujandi acafata igigori kimwe arakirandura akijana ku mudagi amubaza ati mudagi mbarira neza ibi bigori ko ivyo bigori mwaje mutuzaniye bimeze gutyo. Umudagi ati ico kigori carasaze. Ina mujandi ati none ubwo busazi bwitwa ngwiki? Umudagi ariyumvira ati na jewe bwa bundi ivyo bintu je ntavyo nabajije. Ati ahubwo rero jewe ina mujandi nize yuko ibisazi ari vy'igikoroni mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Samandari yaciye mu bigori, hanyuma aciye mu bigori bongera bati Samandari reka guca mu bigori. Samandari abishura ati harura ivyo nciye. Mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Ubuhaha sukujajura ni kirundi c'abarundi neza na neza. Kuko urazi yuko bavuga ngo uherekeje umuntu ngo nukurenza imitwe y'inzuzi. Neza na neza yari umuntu aje iwabo w'umuntu hakaba hari inzuzi iraba nkuru ruyuzi, hanyuma akaca hitana umwungu, ikindi gihe agahitana uwundi mwungu. Kurenza imitwe y'inzuzi rero nukurenza umuntu ngaha akarengana, amaze kurengana ntabagigaruka inyuma kurondera umwungu. Mushaka mutwenge canke mureke ariko ndajajura ntiko ari kujajura ubwoho cyane kirundi c'abarundi twariko turiga. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Neza na neza mu kwezi kwa mukakaro n'ukwezi kwindwi mu 2022 naragize ikijajuro aho navuga ko imvura yaguye, hanyuma iguye Samandari arayibona, hanyuma muri iyo mvura rero harimo n'inkuba ikaravya n'imituragaro ikajamwo. Hanyuma Samandari acavuga ati wa nkuba iyo utacu ugenda burya wagenda ndakuneza umugere, wagenda ndaguteye umugere, wagenda guhaye umugere. Nkaca mvuga ati mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura. Neza na neza rero jewe nariyumvira ingene nzoronka akarorero bikansiga. Itariki zitatu z'ukwezi kw'icenda niho abarundi twari twahuriye mu parke yitwa Parke Remi yo mu gisagara ca Gatino mu ntara ntwaro ya Quebec. Hanyuma tugomba tutaye ku mugoroba buno nyene nzambona imvura itayeko buca burira. Bwije rero ndaryoherwa ndagenda rero tuca dutangura kubona iyo miravyo, hama ntangura kuyifata amasanamu. Nivyo rero naciye mfata amasanamu y'ivyo mubona, ukamuzi ko karakarorero ka Samandari nawe akaba yabonye imvura iguye imiravyo ikaravya akaca agira ati iyo utaca wiruka naca ndaguha umugere. Mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. None kusuku jajura ahantu ndi ni kuri Municipay aha turi mu isabukuru y'abanyafrika. Heraba abanyafrika baje ingene bangana. N'abaririmbyi bariko bararirimba n'abanyafrika heraba. Natwe rero twaje kuvuza ingoma heraba. Uburundi nabwo nyene ntibwatanzwe ndabira. Iri darapo ry'Uburundi riko rirahungabana, aha rihungabanira muri Canada ndabira. N'abavuzi b'ingoma biwanje baroye ikigabiro ntibatanzwe ngaba bariko barikina amatavu baroye ko tuza kuvuza ingoma kandi. Ngaba mwese murababona umuririmbyi araheje kuririmba. Heraba umuririmbyi nuwo muri Zimbabwe niko yatubwiye ndabira arafise umugwi w'abantu baririmba neza. Hanyuma na jewe heraba hinge nanje bamfotore ucuraba. Ni jewe je nafatira Patrice rije nariko ndabivuga atwaje kuvuza ingoma aha reka tubandanye kandi. Aho gutyo rero ubu nibagwa umuhungu wanje avuza ingoma, ubu ni Bosco Base nawe yene umuvuzi w'ingoma
aho tubandanya kandi abandi bavuze ingoma ngabariya n'ingoma twazizanye idarapo ry'ubundi ko rirahungabana. Aha rero turi ku ruzi rwitwa Rido. Nuru rero heraba n'abantu baje bariko baragenda ku bwato ngabariya hariya ndabira n'ibindi. Ndabira bugomba bwire ko bugomba bwire rero reka ndagusezere ndakubwire nti tuzosubira sinariko agomba simbe neza cyane arasimvye n'ingoma ngizi ubu n'Uburundi buhari burya rero nejo bundi umuntu wese iyo azoba ari hose azovuge neza Uburundi azovuge neza igihugu ciwe kuko niyo mpetso yacu. Mushaka mutwenge canke mureke sinariko ndajajura nariko ndabereka aho ndi ivyo ndimo murakaramba mugwire muhure ku ngoma. Mushaka mutwenge canke mureke jewe ndiko ndajajura siniko ndajajura ndiko ndabereka ibintu vyabereye hahandi hamwe n'ababwira hamwe na rejo kuri Muniz Bay. Raba rero ibintu biriho raba uno musi kwa Mungu. Raba ingene bimeze aho twavugije ingoma ni hariya ndabira bariko baravuga amajambo heraba n'abajeje umutekano bose baje heraba raha hanyuma hariya hose urabona nk'ubu abantu bagomba kugurisha ibintu baca baje hariya hirya ubu niyo ndoye gatoyi. Heraba rero nk'ubu urabona ngaha bariko baragurisha ibintu heraba nko ngaha aha n'abambere baratonze no gutonda aha n'aha kabiri batonze aho n'aha gatatu kandi batonze na hariya hirya gose urabona ko hariho abantu bariko baragurisha ibintu. Aha niko bigenda rero mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura heraba ubureka rero ngenda ahandi murabe uko biri kose umviriza umuziki uri kuravuga uwo n'umuziki wo muri Kongo uko biri kose umviriza. Aha ndiko ndakwega hariya heraba uri karavuza umuziki nguyo ndiko ndakwega kugira ngo ndabe ko nshaka umuronka wese ndabira niko biriko biragenda ubu ngomba ngenda ahandi naho mweze murabe raba Afrofest Ottawa. Aha naho naho bagurisha impuzu heraba nk'ubu n'umuntu agurisha impuzu tusanga nk'ubu naho nyene baramugurira urabona nk'uwo nahajya imbere hose heraba nkahajya cubona nk'ubu nawe nyene n'umuntu abari karagurisha ndiko ndarengana heraba hariya hose haba hari ibintu naho hose urabona haba hari ibintu abantu bagurisha hani muri Afrofest Ottawa. Kugira ngo winjire muri Afrofest rero ubwiriza kuba washize aka kantu muri telefone yawe kugira ngo ugende bakwereke hama bace babona kumbure abantu baje. Ndabandanya rero urabona ubu ntaho ndi ku musozi heraba uwo n'umusozi ukaca ugenda rero aha ni kuri Muniz Bay hahandi narindi ni hariya ngaba ari abantu hanyuma hariho kandi n'uruzi ngugo hanyuma n'amamodoka ari yose abari hari abantu benshi baraza kubera ni muri parke. Mushaka mutwenge canke mureke je nariko ndajajura kwari kugira ngo ndabereke neza na neza ingene ibintu biba bimeze aho hantu. Mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura ni Ntafatiro Patrice bye bye. Mushaka mutwenge canke mureke je nariko ndajajura Samandari yacanye inka mu bigori hanyuma bati Samandari reka gucana inka mu bigori reka gucana inka mu mirima ati muraharura ivyo ziciye. Mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Ahi Bujumbura rero yari umushoferi wa bijya bikamyo birebire bijya bikamyo uri kurasubira inyuma udashaka kubona inyuma neza na neza. Rero uwo mushoferi acara umuntu w'umugabo ariho ngaho amubwira turandabira singonge hanyuma undi atego acaragenda arahagarara ahindi imodoka riri aho aza kuyishira imbere hanyuma umushoferi araza bukebuke agira ngo imodoka riraza bukebuke arashikira nkuki ndiko ndayishikira arayishikira ayishikiriye rero acarayigonga ayigonze wa mugabo acamubwira ati hagarara wagonze rero ati wa muhimbi wena nakubwiye ngo uza kumbwira singonge nawe ugiye kumbwira nagonze atoya ati wari wavuze ngo ninagonga urambwira. Mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura.
mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura neza na neza mwishamba nkiri niho muzi yuko haba ibikoko. Hanyuma rero haba imbogo yari kiriyirukira rero ikihumuka ku ntare ishonje iryamye kubera ugusonza. Hama ya ntare itangura kuririmba iti urakaza wandya zizanye, urakaza wandya zizanye. Hama ya mbogo turahumbaje uno musi ntundonka, ya ntare iti kweri kanamaze kugufata. Itabona niruka nje kwereka abahigi bariko bararondera intare, je bari banyihenze ko bibaza ngo intare nanje ndi mbogo. Buno nyene nayo ngo vu. Mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Aha n'ahantu hambere bashikana amakete ngaha muri Canada. Ngaha naha kabiri rero haza amakete, hashikira amakete arungitswe. Ndabira. Ngaha naha gatatu hashikira ayandi amakete yo ngaha. Naha nahandi nyene ahubwo eheraba hariho n'umuntu yibagiriye urufunguruzo muri ako kantu kiwe akuramwe amakete. Neza na neza rero hariho umuvyeyi yandikiye umwana wiwe amwandikira amubwira ati mwana wanje nkunda, hamwe vyoshika nturonke irikete ndakwandikiye uzoca unyandikira irindi kugira ngo nanje nzoheze ndakwandikire irindi. Mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura. Umuvyeyi yabwiye umwana amwandikira mwikete ati hamutoronka irikete ndakurungikiye uzoca unyandikira ndakwandikira irindi. Mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Aha hantu ndi na hantu hari ibuye gisare. Raba ingene ringana nge mbaye ndarikwereke. Ndabira kandi ndabira. Neza na neza ngomba kujajura mfatiye ku musakanyika. Umusakanyika nagakoko gatoyi kagomba gusumba agakwavu, mugabo musakanyika usanga unuka gose. Neza na neza rero umusakanyika uciye ahantu abantu bari buno nyene baca bagenda bari nukura. Umusakanyika uciye aho ibikoko biri nta na kimwe kihasigara, byose bica bihunga. Umunsi umwe rero umusakanyika urabona ko ukomeye gose, ucuragenda rero ahantu hari ibuye. Uraheza rero iryo buye ugicarako nka hejuru, uricara ngaha hejuru. Wicaye rero nka hejuru uwo musakanyika ubona ibuye ntirigiye. Tiwabuye. None we ntihumva ko nuka. Ibuye riranka kugenda. Noneho uwo musakanyika uhava noneho urasura. Usuze nawo umusakanyika nawo usuze umuntu arayogwa nayo yonse muri nyina wiwe. Neza na neza uwo musakanyika usuze ubona ibuye ntirigiye. Uwo musakanyika ucubwira ibuye uti wabuye naho utagiye kubera nzuze burya wawumvise. Mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Mu Burundi hari hasanzwe hariho inyabutongo zisa n'urwatsi rutoto. Hama abadagi nabo baje mu Burundi baca basaba yuko mu gihugu kwa Inamujandi hategwa inyabutongo zisa gutya. Inamujandi razihweza ati none mwabazungu ni kwera iki mutuzaniye ibintu bigomba gusa n'ivy'iwanyu, kandi twebwe twari dusanzwe dufise ibintu bitotaha bisa n'urwatsi rutoto. Mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura. Hari inyabutongo zisuku, hari n'izisa n'urwatsi rutoto, hari n'izisa n'ukundi. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Ubu ndiko ndajajura. Ubu ndiko nderekana rero akarorero ka zambwija zarengarenga za nyabutongo Inamujandi yiyamiriza inyabutongo zisa gutya, kuko urabona ni nyabutongo zigomba gusa n'iz'abazungu kubera zava iburaya. Ngizi akanakarero ka mbere k'inyabutongo Inamujandi yari kariyamiriza. Izindi nyabutongo Inamujandi ariyamiriza ni nkizi, raba ingene zimeze, ndabira, raba ingene mengo n'amabara. Nizi rero nyabutongo yari kariyamiriza. Izindi nyabutongo Inamujandi yari kariyamiriza ni nkizi, ni nkuru kandi izi z'amabara, nkuru kandi raba ingene rumeze,
canke nka ziriya kandi umuntu ababonera hariya ni nkizi yari kariyamiriza kubera ntizari zihuye n'imico kama y'abarundi, ntizari zihuye kandi nizo dusanzwe umuntu asanzwe atera mu Burundi. Nizo inamujandi yiyamiriza kubera hariho izindi nyabutongo, hariho izindi mbwija. Mushaka mutwenge canke murekeje ndiko ndajajura. Neza na neza hari mwijoro. Muga muri iryo joro ukwezi kukaka. Nkuko ku kwezi mubona kuriko kuraka, mugabo ku kwezi kuriko kwaka ku mutaga. Neza na neza rero imbogo yari kiritemberera icihura n'intare. Intare nayo yari yaburaye hari mwijoro ntiyari yaronze ikintu irya. Imaze kubona iyo mbogo ishiratambira tari kivuga iti yemwe nari ngiye kuburara none ndahiriwe. Neza na neza rero iyo mbogo yibwira intare iti jewe kundya nibisanzwe. Yamara neza na neza uribuka ko ari amasitimu yarabe neza ari amasitimu na y'abantu bariko barandaba bantumye kugenda bukebuke kubera bazi ko ngaha haca intare bace bironkera intare bica. Neza na neza ayo masitimu zari inzatsa ziza ziraka muri iryo shamba. Mushaka mutwege canke mureke nariko ndajajura. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Neza na neza hari ahantu mwishure, hanyuma rero bariko bariga ikigwa c'ikirundi. Bariko bavuga bati nimusigure ibitutwa icarico. Neza na neza umwigisha amaze kubaza ngo ibitutwa niki, umunyeshuri umwe kiramunanira. Mugabo aravye hanze asanga hasa nkuko ubona hari bitutwa. Acabwira mwigisha ati mwigisha urashaka kuza hanze ikindi ndakwereka. Umwigisha aragenda. Acamwereka ati ibitutwa nivyo ibisigaye ivyo kuransaba ngo mvuge nawe vyihe ucu vyiyandikira. Mushaka mutwenge canke mureke je nariko ndajajura ibitutwa rero ngibi. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura ahandi ndi kuri Petro Canada n'ahantu banywera ibitoro. Urabona nkiyo modokari yarikira ibitoro. Neza na neza urabona ko iritiro rimwe ni dolari ryo muri Canada rimwe n'amakuta 48. Saha honyene hariho n'iyindi station d'essence ahandi banywera igitoro. Aha urabona ko hariho ahandi hariho hinge ndahakwege uharabe neza na neza. Naho nyene urabona ko iritiro rimwe ari idolari ryo muri Canada n'amakuta 48. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Umushoferi rero yari vyacanganikiye, umupatro wiwe yamuhaye imodokari, amubwira ati genda kunywa ibitoro. Iyi modokari yanyotewe genda kunywa ibitoro. Asharagenda ahantu ku isoko aragura imikenke. Ashitse ahantu bagurira ibitoro rero acabwira ati none intangiri hehe ngo ntangure gusomesha iyi modokari. Mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura ari ntafatiro Patrice bye bye. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Neza na neza muri brasserie Ibujumbura harabaye ihiganwa ry'abashoferi. Abashoferi rero batwara imodokari nini nkizo mubona ziko zirarengana ngaho. Hanyuma rero baratumako abantu bize gushika mu mwaka w'icenda. Bashaka abashoferi bize gushika mu mwaka w'icenda. Hanyuma rero we yize gushika mu mwaka wa gatanu. Hanyuma ashitse ngaho kuri ico kibazo aratanga dossier nk'abandi bose. Hamatanze iyo dossier barayanka. Bakayanka rero kubera ko atamashuri yari afise. Mugabe byo gutwara imodoka yabitwara neza cyane. Yari umuntu atwara imodoka neza cyane, yarazwi neza. Uwo muhungu rero w'umunyamwaro rero bamwankiye acarabaza ati none kubisanzwe je munyankiye kubera iki? Hanyuma ati we tukwankiye kubera atamashuri ufise. Ati rero ayo mashuri atanu yanje niyo muvuga ko atari amashure. Batego nta mashuri arimwo. Aca mubwira ati wewe rero directeur wa brasserie, wewe ubona yuko amashure atanu ari makeya. Ati cyo mukayapfungwa niho woheza ukamenya yuko burya imyaka 5 ari imyaka mikeyi. Umaze imyaka 5 mu gasho niho umenya ko iyo myaka ari mikeyi. Mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura abashoferi bagomba gutwara imodokari nkizo muri ko murabona zirengana. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura.
neza na neza ahandi ubu ni nko mu masaha 12 mu gitondo ndi muri Canada ahantu bita kuri Serora. Ico ngomba kukwereka rero ni vya bindi navuga ku kwezi. Ukwezi ngukuriya ukwezi ngukuriya raba amasonga ngenda gukwege gatoyi raba amasonga araba hehe amasonga araba muri Kongo kubera iki kubera hariya ni mu buseruko ukaca ugenda gutya ukabandanya ugashika mu burengero hariya nukuvuga izuba riza kurengera hariya mugabo aya namatara neza na neza rero navuze ko ukwezi muri Afrika guseruka amasonga araba muri Kongo hama kugahera amasonga araba muri Tanzania ubu naho raba amasonga ino kubera ndi muri hemisphère nord ndahantu ha ruguru ya Equateur amasonga araba muri Kongo kubera izuba rirengera muri Kongo hanyuma kubera ukwezi guheze ukwezi rero kuraheze uno munsi turi tariki 23 kuwa gatanu ukwezi Nyakanga ukwezi kw'icenda mu 2022 mushaka mutwenge canke mureke je nariko ndajajura nariko ndabereka kujya kwezi ingenzurera gukwege murabe mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura neza na neza aho Iburaya canke mbere ni Bujumbura hama hariho amatara yerekana ko abantu bajabuka canke batajabuka nkaho urabona aha hejuru urabona ko hari ingo akantu k'akagabo hanyuma urabona nk'ubu ugiye kuraba neza hariya hakurya urabona ko hari tara ritukura iryo kandi urabona kandi ko hariho n'indi tara ritukura bivuga yuko hariya ntushaka kujayo mugabo urabona nk'ubu hariho amatara asa n'urwatsi rutoto yerekana ko umuntu abwiriza kubandanya neza na neza rero hariho uwo muntu yavuye muri Afrika akaba ari kumwe n'umugore agomba kwishimako hanyuma rero agomba kumwishimako acaraza hanyuma rero acagira gute abonye amatara ariko aragira gutya hinge ndorere gatoyi ayo matara banzaze ko rero bari bashitse aho hantu amabara barahurira hanyuma akabona biriko biraharura urana hajya 6 4 3 2 1 ubusa urabona barerekanye yuko ngaho badashaka kugenda hamareko badashaka kugenda rero nukuvuga ko hari izindi modokari ziba ziri ngaho zidashaka kugenda muri ico gihe izo modokari urana ko bazihaye itara risa n'urwatsi rutoto kugira ngo zirengane izo nazo urabona ko zihagaze hanyuma urabona ko hari umutoto benje ubu rero ngaha naho hagomba haze wa mugabo eheraba yaciye abwira uwo mugore rero ati wa mugore wanje ni wabona haje mwakagore niho wewe ujabuka mugabo je ndijabukiye kubera urabona harimwe akagabo mushaka mutwenge canke mureke je nariko ndajajura ko rimwe abagabo usanga bagomba kwikuririza bakagomba kwerekana yuko hari byo bazi nukubera we yari yaragiye Iburaya yari yarabibonye mushaka mutwenge canke mureke je nariko ndajajura mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura aho urabona ahandi amazi araduga akadudubiza ukamenga nimbizi neza na neza rero inamujandi yaramenye ko mu Burundi hariho iriba rya mbere hariho imbizi ya mbere ivamwo kigira kikavamwo ruvyironza rukavamwo ruvubu rukavamwo kagera kavamwo uruzi rwitwa Nili neza na neza rero inamujandi acagenda aho uruzi Nili novuga ngo hari isoko rya mbere mu Rutovu hanyuma asanga abazungu rero badagi baje hanyuma abadagi barabaza ati mbe none mwe abazungu ndababaze mwomenya ururuzi ruca hehe aya mazi aheje kubamwo kigira na ruvyironza na ruvubu na kagera aya mazi acaja hehe abazungu barabana ngo ntawo tuzi ati bwa bundi rero namwebwe naho nibaza ngo murazi ubwenge mugabo bwabundi abarundi nitwe tuzi ubwenge gusumba mwebwe kuko aya mazi agenda mu giputa mugabo aho mu giputa inamujandi yavuga we yivugira ahantu atazi vyaho ahantu kumbureho badateye imbere
mushaka mutwenge canke mureke burya nariko ndajajura. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Samandari wa mandaranga kubera yaragwaye mugabo abazungu bakamukunda baciye mutwara mu Budagi. Bamutwaye mu Budagi rero asanga hari amazu maremare nkuku nkaya mazu mwese muriko murabona. Hanyuma rero niyo bamutwaye. Aragenda yaravugwa biranka kwakira hanyuma aca ritahira. Yitahiye mu Burundi rero amaze gushika ku kibuga c'indege Ibujumbura hanyuma kitahira iwabi Buramvya kubera Samandari yabibwami baca baramubaza bati none Samandari wewe Iburaya wahasanze hameze gute? Hanyuma Samandari ati genda babwire Iburaya nasanze arico kimwe no muri Afrika kubera abantu baba mu biti ati muga ivyo biti vyovyo nivyo biyubakira ati mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura uko n'ukwezi ndabira ahana nagukweze kugira ngo ndakwereke ngo kuriya uko n'ukwezi ndabira amasonga araba mu buseruko ni hehe mu buseruko ni hariya hinge ngende mu buseruko ni hariya mu buseruko rero ari hariya nukuvuga ko ariho izuba n'ukwezi biza biserukira hanyuma bikarengera hehe bikarengera hariya n'ubu ndagiye ukwezi ndagushikiriye hanyuma urabona hari n'ibikeke by'izuba ririko rirarenga gose ririko rirarenga rero ukwezi nako nguko mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura uko kwezi rero ubu kuraserutse neza rero ubu kuramaze iminsi mikeyi guserutse nukuvuga yuko ino muri Canada ukwezi guseruka amasonga araba mu buseruko nukuvuga araba muri Tanzania hanyuma kukazorenga amasonga araba muri Kongo ariho mu burengero mugabo mu Burundi uko kwezi kuca kugira amasonga araba mu burengero uburenda za kugira ka video nerekana amasonga y'ukwezi ko mu Burundi n'amasonga y'ukwezi ko muri Canada ukwezi guserutse mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura ninafatiro Patrice muko gucajura koko kwari kubigisha ngo mumenye ibitari bikeyi mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura ndabigisha mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura neza na neza Samandari wa mandaranga yari umuntu abazungu bakunda kubera rero batwenza cyane hanyuma rero aragwara ingwara byananiye abantu b'abarundi kuvura bacamutwara mu Budagi rero kumuvurirayo agiye mu Budagi rero agaheza akava mu bitaro agatoroka akagenda gutembera mu mazu nkayo akurira ikizu hejuru agashika hariya hejuru mvuga ni nkariya neza na neza rero Samandari agarutse muri Afrika akagaruka imuramvya kubera yabana n'umwami abantu baramubaza bati none Samandari we Iburaya wahabonye gute Samandari ati neza na neza rero Iburaya burya abantu baba mu biti nk'inkende ati mugabe ivyo biti vyovyo nivyo biyubakira bikaba birebire ati muri Afrika inkende ziba mu biti nk'ivyo ati mugabe Iburaya hoho abantu baba nk'inkende bakaca barara mu biti ivyo biti navyo bikamera nk'inzu bonyene biyubakiye mushaka mutwenge canke mureke je nariko ndajajura mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura uko n'ukwezi ubona kubera buhejeje kwira biriya n'ibikeke by'izuba rirenze ubunyene aha rero ndi muri Canada neza na neza mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura ndabira amasonga ya kuno kwezi uku kwezi urabona ko amasonga araba mu buseruko nukuvuga ko ukwezi guserutse ino muri Canada muri hemisphère nord ariko mu Burundi uworaba amasonga y'ukwezi ntasanga araba hariya banzurabe ivyo nane navuze muri TikTok nigeze kugira ndi kuruzi rumwe banzu yirabe mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura ubu sindiko ndajajura ubu turiko turiga ubu ngomba kweka umurundi n'umuntu wese yumva ikirundi ko ukwezi uko guseruka mu Burundi siko guseruka muri Canada ukwezi mu Burundi guseruka kumeze gutya no kuvuga amasonga araba muri Kongo kukaza kurenga amasonga araba muri Tanzania
mugabo ngaha muri Canada nukuvuga ruguru y'ikintu cyitwa Equateur, ukwezi guseruka amasonga araba muri Tanzania, hanyuma kukarenga amasonga araba muri Kongo. Mushaka mutwenge canke mureke je niko ndajajura. Aho rero kuyibonye rero reka naho turabe, urabona kujya kwezi ngene kumeze, ndabiri ngene kumeze ino muri Canada. Ubu naho raba ino video ntoya umwubahwa yitwa Baranderetse Didas yandungikiye ari mu Burundi, yirabe. Urabibonye rero, kubibonye nukuvuga ko mu Burundi amasonga aba araba muri Kongo y'ukwezi guserutse mu burengero rero, hanyuma iyo guheze amasonga karaba muri Tanzania nukuvuga mu buseruko, ino naho muri hemisphère nord muri Canada nukuvuga ni gihushane. Amasonga araba mu buseruko mu Burundi, twebwe baraba mu burengero, twebwe araba mu burengero mu Burundi, abaraba mu buseruko. Nkuko ubona burya ko araba muri Tanzania mu buseruko, mu Burundi waheje kubibona ko abaraba mu burengero. Mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura, mugaso kujajura ukundi koko nariko ndabereka ibintu bimwe bimwe janye n'ubwenge, ibintu bijanye n'ivyo tubamwo. Mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura. Ntafatiro Patrice, bye bye. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Aha ndi kwihembe ry'igikogoshi. Ihembe ry'igikogoshi ni antenne mu gifaransa. Irero ni hembe rya mbere ry'igikogoshi. Navuze ko igihembe ry'igikogoshi ari antenne kubera igikogoshi iyo gikoze ko buno nyene uzubona cituna, kandi na antenne urashaka kuyituna ukayikura nk'ariya hejuru ukayimanutsa ikaba ntoya. Mushaka mutwenge canke mureke ndiko ndajajura. Samandari rero yabonye abazungu bariko barahamagarana, bariko baratelefonana, hanyuma arababaza ati be none ayo matelefone ko muhamagarana bigenda gute? Ati neza na neza dukoresha ama antenne. Ya antenne navuga iyo navuga ko ari ihembe ry'igikogoshi. Hanyuma Samandari abihweza ati bwa bundi rero abarundi nitwe duteye imbere, kuko umuntu murashaka kuvugana mutabonana ukira guhamura gusa. Mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura nturinda ihembe ry'igikogoshi. Aho rero uraheje kumva ubujajuro 31 bwo mu kwezi kwa Nyakanga. Nari navuze kandi gituma mvuga ngo mushaka mutwenge canke mureke ndiko ndajajura. Ubu naho rero ingo tuvuge Nyakanga. Nyakanga ni iki? Nyakanga ni izina rigizwe n'ibintu bibiri, harimwo akanga no gukangaza. Reka mpere kukanga. Nyakanga nukuvuga ukwezi abantu bangara, kwangara. Bangara bagiye hehe? Bagiye kurondera inzoga. Inzoga yitwa akanga. Akanga kubisanzwe ni imvuzo. N'akaga karashobora kuba urukoma. Umuntu rero akanywa inzoga hamugasanga yazisize, ugasanga nk'ubu hari akantu kari ngaha n'akantu kari ngaha, baca bakita ngo nakanga. Nyakanga rero nukuvuga n'ukwezi kwaba kurimwo inzoga nyinshi, ziba izindimano, ziba izibitoke, hanyuma abantu bakanywa bagatamba bagatarika. Ubwanga ni inzoga, inzoga y'indimano canke y'ugwagwa. Ubwanga kandi n'urukoma canke imvuzo. Ubwo ni ubwanga. Mugabo akanga ni induru ivuye mu bantu bariko barashwana, abantu bariko baratatiranira kubera banyoye inzoga nyinshi. Banyoye inzoga nyinshi abantu bakaje bahazana no kugwana bakagwana nakanga. Nico gituma bavuga bati simba kanga. Nukuvuga simba inzoga zo ngaha canke simba urubetero rwo ngaha ugende kunywa inzoga iri hajya hakurya, ugende kunywa inzoga iri hajya inyuma, kuko neza na neza inzoga ziruzuye. Mu rugo kwa kanaka basanga hari inzoga, mu rundi rugo ugasanga hari inzoga, mu rundi rugo ugasanga hari inzoga. Nukuvuga Nyakanga n'ukwezi, kandi mvuze ukwezi ni kujya ko mu kirere, kujya kwezi kugenda mu kirere. N'ukwezi kwaseruka mu kumunani kugahera mu kw'icenda, hanyuma uko kwezi rero niko kwitwa Nyakanga. Ico ni cambere na mbere. Akanga, kwangara, kwandagara, umwanda n'ibindi nuko. Kandi urumva n'imyandagaro. Imyandagaro n'ukwezi kumunani, none no kwangara no kugira gute birajaniranye.
hariho ikindi ca kabiri citwa gukangaza. Nyakanga, gukangaza nukuvuga abantu baraheza rero bakagenda kurima, imvura y'igihungura bebe yaguye, abantu baje bagenda kurima kuza gusiza. Bagiye gusiza rero nukuvuga ko baraheza bagakangaza kugira bavuga ngo umugore w'intoki ndende wo mushima mu gukangaza, naho mu cibo ni ndahiro byavuzwe na Nkeshimana Emmanuel mwe yabivuze. Urumva rero kwa ari gukangaza. Nyakanga ni ukwezi kurangwa no gukangaza kuko baba bahejeje gusiza bashije rero bakaca baza barakangaza kugira ngo bagire ibiyigira babiturire, hanyuma baheze bashe baronka isize bace batera. Nuko uburize ibintu bibiri, urize Nyakanga ko ari ibintu bibiri, inzoga abantu baza kunywa kandi zikaba ziri ahantu henshi cyane kubera amasaka n'ibindi byose byaba byeze, bakaba bariko barigina umwaka mushasha, bakaba bariko barigina ko imvura iguye. None bagomba batangure novuga ngo igihe cy'ukurima, ukabuzi ko baca bimbura mu 12 ico gihe. Hanyuma ko inzoga reza bari nyinshi akanga, ubwa kabiri nako niki, ubwa kabiri ni gukangaza. Ubu rero urize wabonye yuko na TikTok ndiko ndavuga ibijajuro, mpeza ngasigura n'ibindi bintu by'ikirundi kugira ngo umenye. Hanyuma je ndabivuga ubwenge Imana yantije bugumye mu mutwe wanje nta kimwe vyomara kubera kazumwe kabimpagusa. Mugabo ndabigusangije nawe uzobibwira abana bawe babibwira abana babo, hanyuma turiko turigisha aho izi TikTok z'ukwezi kw'icenda Nyakanga. Hariho je ibyo nifatiye jewe nyene, hariho n'ibyafashwe nabagwa. Uwo bagwa nariko ndavuga rero amfata amajwi nguyo muramubona, twajanye ahantu narindi kugira ngo amfata amajwi. Ubundi yamfasha amajwi ni Habyarimana Jire aba imureyare, nkaba namwigishije mu ngwa, tukatwiganye mu ngwa, nawe muraba agafoto kiwe nguwo. Aho rero muramubonye, ndabasezeye rero murakaramba murakagwira muragahora ku ngoma. Ariko reka ndabasezere nkuko mawe yampezagira, umuhezagiro mawe binyongorigo deriva yampa niwo mpa abakunzi b'ikirundi c'abarundi. Murakarengana abansi barengutse, murakarenguka abansi barenganye, ariko bishitse mukarengukira icarimwe bobo barengukira ukurengwa. Ukamuzi ko kurenga canke kurenguka ari ukuja iwe umwami ari. Wewe uri kurarenguka ibwami bo baze barenganye, wewe ukaba uri kurarengana nukuvuga uvuye ibwami bo baze barenguke ntaco. Muga murengukiye icarimwe mukarengukira ibwami, bobo bazorengukire ukurengwa. Nukuvuga bace babafata bace babafata ugwanga nago menote mu gifaransa, bace babashirako bobo bace barengwa, nawe wibere impundu amarembe murakarama murakagwira muragahora ku ngoma.